Igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa Myandagaro uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka ku isi. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, uwo munsi uzohimbazwa ku civugo mpuzamakungu kivuga kiti: guhindura uburyo bwo gufungura ni ivyiyumviro bishasha vy'urwaruka ku buzima bwa kiremwa muntu n'ubw'isi yacu. Icivugo ku rwego rw'igihugu naco kikaba ari iki gikurikira: rwaruka, kazoza k'igihugu kari mu minwe yacu. Tuje hamwe twitunganirize imigambi irama, dusezerere kuzera inze. Ivyo vyivugo vyompi bituma habaho guhamagarira no gukeburira umuryango mpuzamakungu ndetse n'igihugu cacu gufata mu minwe hamwe no gukurikiranira hafi ibibazo bihanze urwaruka mu ntumbero yo gushira imbere no guha ikibanza ubushobozi bw'urwaruka mw'iterambere, gutyo rubone kurwanya ubukene n'ubushomeri kandi ruteze imbere ibijanye no kubungabunga amagara y'abantu kw'isi yose. Hano mu gihugu cacu, aho bukera kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro, Uburundi buzokwifadikanya n'ayandi makungu mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka. Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi bikazoba vyatewe iteka na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, General Major Evariste Ndayishimiye, umuhizi wa mbere mw'iterambere ry'igihugu cacu. Ivyo birori bikazobera kw'ishure rikuru ry'ubuvuzi riri mu ntara ya Gitega, umurwa mukuru wa politiki. Bikazoba ku civugo kivuga kiti: rwaruka, kazoza k'igihugu kari mu minwe yacu. Tuje hamwe twitunganirize imigambi irama, dusezerere kuzera inze. Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, rwishingire amahinguriro, rwitabire ibikorwa vy'iterambere mu gutunganya imigambi yunguka n'ingoga kurusha iyindi, rugwanye amarigara no gusabiriza, rugwanye ubukene mu kwiteza imbere, rwongere ruteze imbere n'igihugu cagwibarutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kwibutsa urwaruka akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative no mu mashirahamwe yo kwiteza imbere. Turararikiye urwaruka, na cane cane urwaruka rwo mu gihugu hagati, ngo rwijukire ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none, aribwo ngurukana bumenyi bwo gutumatumanako no guhanahana amakuru, kugira ngo rwungure ubumenyi buruteza imbere. Mu kurangiza, ubushikiranganji bujejwe urwaruka, inkino n'imico kama y'Uburundi rurahamagariye amakungu n'urwaruka ryo soko ry'iterambere, rubasaba yuko rwo kwitegurira bimwe biboneka mw'iterambere ry'igihugu na rirya leta nkozi, leta mvyeyi yiyemeje kurushigikira no kuruherekeza mu migambi yarwo no mu bikorwa vyo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu c'abibarutse.